gukomeretsa kumutima bikena byinshi basangira nabo ariko ntibahimba nibo bagaruka kugukomeretsa kumutima abantu barindambi ubona ko bw'ikintu kimwe uguheneye n'umuhenere akwitayo kuri kiburanyo udashatse kunyerwa uyu muntu yaguteye inda asubize everything nakoresheje ku bwawe hakiya murarapa icyo nza kugukorera bizokwandikwa mu gitabo shaka uyu mugabo andiye depase zose visa kila kintu cyose maze gukora ku bwawe narinje kugutora kugira ngo ati tujyane muri Amerika tubane uraza amafaranga nakoresheje ku bwawe uraza amafaranga niki kintu utarusi wanje niki kintu ntaguhaye ako namuhuru majyanikaze njyamana nabo takwinzu naho iyo ndawenyoye mazi Mano urambabarira sifasha kudofuma tujya basukunda umuganga basi ndabikuvye ntiyo batavye ko nakinambi navyo mafu akora dedembi biki ngaho okay god forget manu mbabarire mana ikintu ngoma kumukorera mana ndakwingize manu mbabarire nimwe ishobora guhagarika ibyo urimo ari kesi yo gusa kwikuramo hamukabandanya ama procedure y'urubanza no ndisi ishobora gukuramo inda sinzi uko none yitwaye nta kintu na kimwe nzi ngiye kugira ibintu byo gukuramo inda hama nofana ibintu ntabyo ishobora gukora okay namusohokanye ndamugurira kila kintu cyose ashaka ndamugerageza kumubembereza kugira ngo atambwire umuntu yamuteye inonda umugabo yagumye ahakana aguma avuga yuko atazi umuntu yamuteye inonda rero ikintu nariko ndatahura mbega ni Bikira Mariya agomba vyare Yesu asubire kugaruka ku isi ni ikintu ntagukoreye uwo kuraba ubwiza ufise mu maso wora batayi wawe ufise itayi nziza ufise heza mu maso waraheza Imana yarakubumbiye neza irakumba neza atamuhungu numwe kuri no sato kwifuza kuba na wewe mugabo kumbe burya koko sura siyo roho kwereki wamemukiye kwereki uri gihemu nkuko kwereki ingeso yiwawe n'isura yiwawe bitandukanye Brighton ariko uri kuriyibagiza yuko ari your future wife ayo majambo yose uri kuravuga ni nyamaswa ni mbohe uri kurabwira n'umuntu utazi utuye mwibarabara please my future wife yes umuhemu ndakubaza ikintu urazi guhemukirwa ingene bibabaza wovuma ukubitwa inkoni igihumbi wofuma wivuga kila kintu cyose auko wibwa urukundo rurababaza ndababaye mu mutima ndiko ndababaye mu mutima urazi guhemukirwa you know how much money maze gukoresha kuguno mukobwa ama today akamemukira nkuko basi ndakusabye mbabarira ufuma umfasha tugende no ku bindi bitaro basi tureba ku bintu byabaye ko yaje na kino kimenigeze none eske uyumvire ko muri test de grossesse hazoza ko agafoto k'umuntu yaguteye inda muri test de grossesse hazoza agafoto k'umuntu yaguteye inda naragukunda niki nagukoreye niki ntaguhaye umva kujya kuntu wari umujera wa kila kintu cyose cyo muri rugo kuva uno munsi Kanyana ntazosubire gusohoka muri runo rugo ntazokoresha telefone ntazogire n'umuntu n'umwe yaba ari umugenzi yaba ari umuntu muri famille bavugana nawe
mba ku munsi azo kwiyumvira kuvugisha ukuri akavuga umuntu yamuteye iyo nda hamwe umuntu ngaca ngenda kuvugana nawe akasubiza kira kintu cyose natanze ku rubuga n'uwo mukobwa kuva uno munsi ndazi ikintu bita igitsina gore. No. Right. Mon bebe. Kakwinjira mu bitakura. Nasoni. Shiri. No, ntabyasire ntabyiki. Guhemukirwa birababaza. Umuntu yakoze mu procedure yoshoboka, amabiza yarondeye, yamurondeye buri kintu n'akazi ko zoshikira kora. Agatashika nganga afise nayo ndi muntu. Ari wo byihanganira. Brighton. I trust you. Ngiye gukora ivyo wambwiye atana kantu kangana ukavuyemo. Nana kanyuguti kavuyemo. Don't touch me. Ndakavuga kuri aho kuri. Ngiye gukora ivyo mbwiye. Yaba ciza, y'abantu bose bo ngaha mu rugo. Ndabaha condition ko uyu atazosubira gucaruka nano na hamwe. Uravyo umunsi ibintu naje birambabaje gose. Siya. Urakora vuga ivyo. Kuri ka abantu badashima. Wewe barashimye. Wakora ibyiza gakura ruguru. Kwanza warukwiye kwibuka wiyo wavuye wewe. Muri bwa buzima bwo kugwanira ikijo munira ukoboye nabagenzi bawe. Nabo muvukana. Ubuzima bwahindutse waitse mu gisagara muno mwanya rabigisha to urimo ubuzima naje bwarahindutse kubera wewe. None ni uri kurashima nawe. Ni gute noshikira amanyanga nayo. Kwanza beza telefone ka. Muri chambre. Iri muri chambre. Nacho ndagenda kuyitora. Yesu. ukiri kumwe nabo bagutwengera n'amajigo ukayabona barenga imirambi bagasigara bagupangira ukunyaga utusigaranye bakwinyegezamwo nk'inda mu buso bakurya gahoro mutwenga oya nawe mbere hindukira ino bazi hindukira bana kuririmba reka kungora hindukira narinda tumenye ututu nanewe ndi amutse bajaruza mu gikoni oya reka mbere hari gihe nyene bishika nkasonza ndi hariya kuri porotayi urahisha nendo ujye bikuzanira imbere yaho sugiza kubitora hano suye gufundurira inkono utatetse nawe urazi gucokora urazi gutopora pe nanewe nibiki binyenda kuwati yego ibintu biri kubera hano uri kubibona wapi je nta kimwe mbona erega kese jewe mba ndi impumyi burya hajya simbona ariko abibiki ariko rero ciza wewe so muri gukorera akanyana agari byiza narabyumvishije gahunda zose zano muzurira ndazifite Eko dukora iki gusa nyine ntimuzangirire nabi narabonye ko muri ibikoko kandi ni wowe chef w'imiti nimuraye myisubireho kubera ko ariko abantu mu muziko nguko kanyanira ibiryo riri he bizakugwa uzasubira ugatumba n'ikota tabivuga yareka je ndi mwana ndani kizagushiraho sho oya je nta miti nkoresha ukoresha iki uriya wari umunyu wari umuhereje oya wowe warawubonye uritonda ku majambo vuga ukazokwihinduka ibanga ry'ibyo wabonye uzogira ingorane we nimba ari icyo wabonye uzogira ibanga ukumvira imuwe wewe kubera kuri kuja mu mutazi ndakubwiye icyo wabonye umunsi nzabisesa hariya nzabisesa uri kurota upfa buri gihe gusa mbere urazikunda gukunda nendo bizi kuvugana ibintu byo kuba wakoze amanyaga nubwo bifitiye jewe ubwoba nobwira je icyo nzi cyo bera je ngomba kuzokwiba umunsi umwe wibande wewe genda kwiba umutima uyu mugabo genda urambwiye ijambo ryiza cyane kumbwiye yuko Brighton bihaye bimwinjira mu mutwe Yes. numva turiko turashika ku ngingo twihaye ikiriho rero wowe genda ukomeze winjira mu matwi kugira ngo ndamuronke vyoroshe Ego cyane.
kuri gusezeraniye sinzo kugira ndakutasi n'umusinoga ibintu biriko batera bigenda neza ko Brighton yemeye kabisa nyine nkabona ko yashavuye yafashe ingingo ubu rero etape par etape tuko tugenda neza cyane igana nuko worema idiri isa niyagize gute niyaciye wonyene bamwe amakondisiyo ndamuha ategeza kugira ngo oroho igihari rero wewe genda ugume uri hafi yiwe icambere ntari kuri gusohoka aha ntari kuri kuja ahantu hari hose ngaha ngiye kubwira na ciza yuko atari kuri ivyo bintu na telefone ntari kuri gutelefona wewe igisigaye genda umwigire ko umugenzi mugumane hafi na hafi kugira ngo uze uramenye ivyo ariko arapanga uza uratubwira kugira ngo dushike ku nombero yawe turumvikana niugiye kubana nawe muri cya cumba arimwo na ciza rero ngiye kumuha amakondisiyo ko akaza kugira sharuka ntabwo na telefone no kuyimwaka kugeza vuze wamuteye inda azomukura rero nibaze ko iditi ko turashikako ukena twese abahako ukiri kumwe nabo bagutwengera n'amajigo ukayabona warenga imirambi bagasigara bagupangira ukunyaga utusigaranye bakwinyegezamwo nk'inda mu buso bakurya gahoro mu twenga ibi bintu ndikunda cyangwa n'ibiki kutagira ubuzima ndikunda ndahura basi fate kuba bari ibyana banarakotse wowe kuracisha mu bihano akumara ndazikura umunyembabazi nta kuntu wari gushobora kunkorera ibintu nk'ibi ako nimbura umunyembabazi koko kubera ikibameye ko biba kubera ikibameye ko bimbako abo nafashije bose nta muntu n'umwe ariko arashigikira nta muntu n'umwe ariko aranahura abagenzi bose twadusangira byose ubu nta n'umwe akiri ku ruhande rwanje ubu ndubu uremeye ababyeyi banje bibashikira uremeye umuryango wanje ubimenye ngiye kuba uwande ngiye guca abantu bazofata gute kandi kuko ndazi ko ata mungu n'umwe nigeze mbonana nawe ata n'umwe nigeze ndyamana nawe ariko ibipimo bigaragara ko mfise inda Bella? Bella? Oui? Nzanira intebe? Hama cheers rero. Ariko kubera ko ugumure kurarira witera stress nk'uko ikibazo ni ikihe gituma wibuza amahoro from ako urumva kutwarinda atamuhugu n'uhamagaze muryamana ako
ugomba gufise inda. Umva, ivyo nta mpamvu nimwe twabihagararako. Je ndumuhakuze. Ivyo nibisanzwe. Hama ikibazo ni kimwe. Iyo nda umuntu yoyikurayo tukabandanya ama procedure yacu urubanza tukaryoherwa imiryango bakishima. Please ndagusabye. My brother, situation urimo ntibaze urukura cyangwa umuntu wese afite inyama n'amaraso arabona kandi byo namubabaza, ariko byongeye impamvu umukobwa mugiye tumuda fungura mana ndakubwira ikintu kimwe. Nahora niyumviye ko aba diaspora kuko dufise amafaranga menshi tudashobora guhemukirwa. Nahora niyumvira yuko amafaranga afise inguvu yo kugura kila kintu cyose, mugabo sanze nari beshi hari ikintu amafaranga atagura. Icyo nacyo sikindi n'urukundo n'umunezero. Ndafise amafaranga ndashobora kugura indya izarizo zose zibaho kuri ino si, mugabo kuzifungura naho ni kibazo. Brother, fungura kuko ufise umutima umeze neza kuko wiyumva neza. Me, I'm not okay. Ariko bro, uriko urashira mu kangaratete umubiri wawe. Ibaze nk'uri wasubira. Kutusubira warahetse. Ntabwo umuhatiriza urukundo hano rutari. Kugeza ukanyene yarakuritse ko atagushaka. Rikana nawe. Ariko nkundiye no kwereka plan B ko ushobora gukoresha kidaza kana no kwereka ndazi ngashiye Jasmine no ona ngize ishobora gufasha mu rukundo ukaryohera umunezero ukagaruka. Kubera ko abandi bantu bafite imitima ikomeye bigeze iyo hose, iyo mitima muyikurahe ko umbwiye ko utamungu n'umwe tugeze turyamana, hamuranga inzu mbwira nje gukuramo inda. Iyo nda ndayikuramo gute? Brighton, ndazi neza aragukunda. Aragukunda n'umutima wiwe wose. Eske uri kuraha agaciro ibyo ugomba utakaze? Urabona ko gutakaza umugabo byoroshe? Utakaza urukundo rwawe. Mbese n'umugisha Imana yaguhaye uwiyambure wonyine ubwawe, urekure ute hasi ugende. Sishobora gukuramo inda, kujya gukuramo inda ntazi ko urundi nayitwaye. Nubwo nayo kuba nayitwaye ndabibona, cyangwa byashitse par accident akayitwara. Sinari kuza kwemera kuca umwana wanje, ubu byo nabyo ashobora gukora. Nujya gukora ibyo ndabyama nkapfa. Amahirwe mu buzima atarimwe. Please, mbeho uri kuraha agaciro famiye y'uwawe. Iyo uva ubu barashushe, bari kuba ritegura kwakira umunezero. Hamu no munsi baze kumva ayo makuru, urabona bari bugufate gute? Kubera gusa nubwita ubugugu. Sindakwanga kuba ndiko ndaguhanura, nuko ndagukunda. Please, cubwenge, kuko na Bibiliya yonyine ubwayo iratubwira ngo tugire ubwenge tubugwiza. Rero ndumva nta mpamvu nimwe wubura. Bishitse base nkayikurayo.
Blackton wenyeme. Yes. Mabuja. No. Burya rero hari ikibazo. Nyabaki. Rujya rugorero byubisegwa muri ino nzu. Ruko rubwira kanyana ngo nyenda bayikureyo. What? Ruko rumubwira ngo bayikureyo. Kandi igenda mabuja bakamara kuyikurayo. Urazi ko twavuze ko ta bintu byo gukora amaraso birimo. Bisigura ngo ayikuyeyo agenda ajanye na. Urazi ko atamwana ariyo. Tumaze kubikora ikaba tayirimwo. Ibipimo bigapimwa bikagaragaza ko nyene ari negative. Ni brother wanje kandi ntareka ko ntahura. Ahantu naho nziwe. Umenyereye nanje ubwanje ni ryambere twawanze ikintu nyiki. Turajeye kubikorera ye. Nibaza ko ico gitoba kibazo. Ibitaro birahari, amavuriro arahari. Mbese n'abantu barahari dushobora guca ko tukabaza. Nimera ahubwo tureke no gutakaza umwanya. ukiri kumwe nabo bagutwengera n'amajigo ukayabona warenga imirambi bagasigara bagupangira ukunyaga utusigaranye bakwinyegezamwo nk'inda mu buso bakurya gahoro mu twenga